kugira basic igihugu c'Uburundi zihari gitera inyuma kibi ca nyuma kw'isi wewe nta contribution yiwawe irimo ndakwiyamye ndagusubiremwo ndakwiyamye ntawe irimo ndakwiyamye jewe nta contribution nimwe fise kuko je nta pouvoir nimwe fise yo gufunga abagira ibiturire nta pouvoir nimwe fise yo reka rero gufata bariya bantu ndakureke birirwa bariba urumva kugira iyo reka accountability nkurotire kuri iri kugira oya ntavyo kurotira Uburundi ngaho bube igihugu urunga ca nyuma ruruvugiro kugira Uburundi bube igihugu ca nyuma nakubwiye ngo ushaka wihorere kubera ko abarundi turiko bose babifisemwo uruhara uvyemera canke utavyemera sawa baye oya impamvu mu bihugu bimwe bimwe habamwo ibyihebe n'ukuri none ga Melkiyade arakabazo nari mfise ndababaza niko murafata igihugu ca Canada mukigereranya n'igihugu c'u Burundi none je ikintu mbaza gatoyi ntaco nagereranije nariko ndamwereka ingene regime ya Canada bon namuha akarero ka regime ya Trudeau yuko abanyakanada batayiyumvamo bose ivyo rero vyo kugereranya muvangavanga ibintu naho nyene nashaka kumvirira none kubera kutavuga specificuma kubera kutavuga specificuma ivyo navuze ntibamukuye nk'akanya ko batayiyumvamo banza umarire ko abanyakanada bayiyumvamo none ntibace bamubwira ati toka gaca igituma abarundi bamubwiye ko batamushaka none batayiyumvamwo Melkiyade batayiyumvamwo ntibamukuye kubera umuheto bakoresheje la voix des urnes none mu Burundi turafise la voix des urnes irahari ko umurundi ashobora kuvuga ati reka ngende ni exprime mvuge ikiri ku mutima icyo ni kimwe kibazo rero la voix des urnes reka tuvuge hanyuma reka duhane amajambo Melkiyade nk'uko wariko urabivuga ariko Melkiyade yariko arasezera abajama yariko arasezera mbonye impamvu ibyihebe bivuka n'ukuri umviriza urumva hariho la voix des urnes Trudeau ntibamukuye kubera umuheto kandi kugira umuntu arinda aja kwiyumvira gufata umuheto nuko inzira zose ashobora gukoresha mu mahoro n'umutekano ziba zananiranye hariho inzira izwi iri fondamentale ni amatora iyo umuntu ariko arakuzanira politike udashima amatora niyabidefinisa ariko aravuga ngo abanyamerika ngo si bose ngo bemera Trump mugabo mu matora aheze byerekana yuko ariwe bashimye ko ajya ku butegetsi si amatora y'abandayicariye si amatora bafindika aho bari n'amatora abari ngaho onye oya ivy'amatora ntavyo njamwo jewe twariko turavuga ivy'ubumwe bw'abarundi ingene bushoboka amatora je ntaco ndakivuga yego uriko uravuga yuko peut-être ubizi politike umuntu adakunda nishatse kukubwira ko CNDD-FDD tuvuga tuti cira birarura rero mu gucira birarura nibaduhe uwo muco w'amatora tugende mu Burundi tuvuge ati cira birarura CNDD urabe ko baronkana 0,1 kombi naho ndiko ndakusigurira bemuza muravuga ibintu mushobora kwemeza none nk'ivyo uvuze ashobora kuvyemeza ngo nta na 0,0 muronka ndabyemeza kandi mutinya amatora ndabikwereka abarundi kubera icyo dukunda globalization ndabikora muranshiramo amajambo globalisation donc kwexagera mu mvugo gusa nk'ivyo wobikumvinga reka basi tureke gufatira kuri iyo 0,1 mvuze
dufate yuko yoba 10 kuri ku mutima wawe hari abarundi bafise umutwe muto umviriza hari abarundi bafise umutwe muto nk'ivyo bashaka bavyemera bati uwo mugabo arakuze afise imyaka irenga 30 vyavuze n'ukuri nivyo mwirirwa murabwira abantu bagaca bemera gituma rukuri gituma mvuga ati n'ukuri je gituma nemeza ko ari ukuri n'ukubera CNDD FDD yaranse inzira y'amatora mukwanga inzira y'amatora ntibishoboka yuko mudashiza amatora ya mbere yiteguriye yo nyene ntiyigera yemera ko amatora ntiyigera yemera amatora erega jewe ndagutahura ijana kwijana umuvuga basuti uti mugabo jewe ndanemere yuko CNDD-FDD ikomeye mu banyagihugu mu Burundi afite umugambwe wose urakomera en certain moment niko bimeze bategura amatora y'ukuri urabona nayitora ubanza wumvirize nayitora niko vyagenze yarakomeye en certain moment mugabo ari umugambwe umwe mugabo urumva wofu mugumusaba ukagumusaba mu gihe woroko organiza amatora mu Burundi ataho ahagamiye aje novuga ati uwo mugambwe burya niwo none ukacuvuga uti amatora ari free and fair hama turare dushire kuri balance tumezure yuko umugambwe akomeye mu banyagihugu Mbango bashobora nka 0,5 ushaka gufatira ku kantu akaboko n'akahise patwari iyo ni patwari ariko bagenzi Melchiade ageze deja vendredi matin iwabo harabwakeye Melchiade ndababwije ukuri amenya umutwe gusumba abadebiye mbega umugabo jewe winyuze mbashaka ngaha muvuge nk'abantu omwe donko bafise ivyemezo uba kwivugira utuntu kandi uri kurumvirizwa n'abantu bakunda ibiharuro bamwe vuga ibintu bifise backup ushobora kwerekana bazi nawe ukavyerekana ubunyene iyo ni echapatoire nakwishuye nti naho toba ari 0, dufate ko ari 10 nk'ubiri ku mutima wawe iyo ni echapatoire ushobora gutanga ko ntacuzi ntagiharu ushobora gutanga ko ntacuzi reka uvuga uti umunsi umwe azoduha amatora atunganije neza amatora umugambwe wose ayuzoronka ico giharuro umviriza tureke kugira ayo mashapatoire haburiki ko aya matora aheze saba rero saba ivyo nyene naho nyene naho nushaka nzotsindwa ubifise izo biharuro bitora gute none yotsinda gute Melchiade saba amatora ari free and fair Murundi yabasaba kuguma muri izi ngorane arimo ninde mu gihe bataduhaye ayo matora ya free and fair ntagasiba umuheto twarawufashe turiko turaza kandi tuzorandurana n'imizi iyo leta ducire birarura nawe we Melchiade uzoduhagarara uvuga uti nivyo CNDD-FDD mwari murushe nimuveho ubu rero tworganize ivyo nde nabizi muzovuga kuko ntuze gutangara ata amatora atariko arakogwa neza kuko nayabaye dernièrement mu kwezi guheze warabonye ngene yabaye urazi ngene ameze ntutangare abantu bari bafashe imiheto ko twarabufashe kandi
tuzoyikuraho uko ngaho bizogenda wowe kose. uri kurwana wafashe umuheto mu biki Pamela ngo wewe dukase inyishuri wawe Pamela niyo abakiri ngaha yamaze kubivuga yavuze ati nta kiroberi na kimwe kiri mu Burundi nta muntu n'umwe afise umuheto ariko aragomba gutera Uburundi uramubeshe yavyemejwe neza ijana kw'ijana wewe rero sinzi iyo uvuye uramubeshe Okay. Pamela ivyo ntavyo yavuze Jewe niko yavuze singiye mu rugo kwa Pamela, singiye yavuze mu ko rugo nta kwa muntu Pamela. n'umwe ariko arafata ikigwanisho atabivuga bose no kubesha yo ivyo ni Pamela yabivuze uramubatse ndondeza mangetengete mangetengete niko yakubwiye ko yavuze azogutumurura ko azoja kubatumurura naho mbona yavuze wenyene ku gatwe kiwe mugabo yavuze ngo twarafashe ibigwanisho twarafashe umuheto noneho navuze ku gatwe kiwe wumvise haraho ndavugiye yavuze ati twarafashe fo haraho kumvikana yishize mu Abarundi Abarundi nimba akavuga abarundi nibo Pamela yavuze ati ntabahari Pamela niwe avugira Abarundi. uramubeshe none niko yavuze nibaza ko yagize amatohoza Okay, uramubeshe reka umbirize nanje ivyo mvuga nakugenda ugira amatohoza. aya wewe banzi ivyemeze none murunganwe nimba rurunganwe nawe urwana he Jewe shigikiye jewe abafashe umuheto urwana hehe icyo kibazo kihari urwanira mu mugwi wawe nshaka kubaza kubajije kuri Twitter urwanira kuri space Okay, umwe wese afise ico akora, umwe wese afise ibuje ashobora kwaca, umwe wese afise ico yomurikira kugira ugo rugamba rugire aho rushitse. none nimba wafashe umuheto Jewe personnellement akabanga undi nawe yumva ashaka gufata umuheto agashaka kumenya inzira ndi muri ibi n'ibi hama maybe nawe akazokwiyumvira akagukurikira niyumva okay umbiriza rero ni mu mijambo munyumbirize navuze nti urunganwe rwafashe umuheto kuja gutabara Uburundi turabazi twese hariho une révolution d'un état révolution d'un état pour murambabarira niro tabara batabazi barafashe ibigwanisho kugira bagende gutabara Uburundi twese dufise umutima nkabo urunganwe mu vyiyumviro mu gushaka gutabara Uburundi turuzuye niho mpagarara nkavuga nti twarafashe ibigwanisho mu ntahure simvuze ngo muri rede tabara yes rede tabara bamwe abanyamurenge baguma badenosa ngo babamaze bica abanyamurenge toka kure nawe reka kucuza n'ivyo ndiko ndakubwira nti ego sindavyanse nawe urosaho kubitira reka abo banyamurenge biciwe mu gatumba twako turibuka ejo abanyamurenge biciwe Iminembwe biciwe hehe dufate tuti ego dufate tuti si twebwe abanyagihugu tubwirizwa kuguma twiruka inyuma dusaba justice reka dushireho amareta ashobora kudusabira justice abantu dushireho leta mu Burundi ishobora guhaguruka ikavuga ati hariho abantu turiko turaronderera ubutungane leta zihari ntizirigera zishaka kuronderera ubutungane abo bantu leta ya Kongo abanyamurenge kandi badenosa ko rede tabara yabamaze hariya mu ndiko ndakubwira nti
jewe none shaka ngamira dushireho ikiyaduka urukundo urwego ukunda abanyamurenga ubunyene wowe umviriza nawe mureke yivugire mureke ndagusabye urumva je arumva ndiko ingene uriko ndavuga nti ah je ndiko ndavuga nti reka abarundi reka umunyata twebwe abantu nk'abantu tureke kuba ari twe tugenda tugwana kuronderera ubutungane abo bahisi bapfiriye mu Burundi b'abanyamurenge ahubwo dushireho inguvu dushireho inzego zigere igihugu arico kigenda kubaronderera ubutungane nk'igihugu c'u Burundi n'igihugu nk'ica Kongo bikaja hamwe bigashiramwo inguvu mu kubaronderera ubutungane nivyo twifuza muri Red Tabara nivyo ndiko ndagereza kubasigurira si ukuvuga yuko jewe nk'umuntu nk'umwendividi urunganwe murakoze cyane nk'umwendividi sije ndiko ndabikora mugabo ndiko ndagwana nka leta yiyemera y'amategeko aba ari ijya kurondera ubutungane abanyagihugu biciwe mu Burundi kandi n'ababishe uno mutuze aho bicaye bari free mu nzego ziri mu Burundi murakoze cyane oya vrema ntugire ikibazo Red Tabara ntabwo biteye asha wewe bandanya ugira Red Tabara ntabwo biteye aya okay nta kibazo ntabwoba iteye mugabo icyo iriko erega abarundi reka mbere tubatsinda abarundi bazobandanya bashapura bazovuka bakaja kurwana murakoze cyane nivyo nashaka kugira nk'umusigurire nari nzi uriko uravuga abandi bantu bashasha baje ivya Red Tabara vraiment nibaza ko nabo nyene bazi yuko ntiriyo kugira itere ubwoba abarundi ntiyaje kugira izotere ubwoba abarundi nanone ihibambewe naho hoza uwundi mugwi wariwe wose ugashobora gukura ubu buja abarundi turimwe bugashobora kububajako uwari wose garungano umvuze umugwi wariwe wose ushobora kuja sinibaza ko woba ugiye gukura mu Burundi abaja canke woba ugiye konfonsa abarundi mu buja tube kukumva yuko sendede yes nivyo nukuraba nukuvuga nuko vuga uti CNDD-FDD turayikuye ndi prime ubunye nkoze undi mugambi urumva ni hahandi nyene nivyo niko ndavuga ngo mere yagwasa iri hehe ega ico ndiko ndavuga ukubohora Uburundi ho it's a must gukura Uburundi mu vyara vya CNDD-FDD ni ngombwa Melchiade jewe Wilson yavyemera ni ngombwa ivyo bitegezwa kuba rero jigikiye gusesa amaraso ntawavuze gusesa amaraso ari nkamwe habaye malantandi sinumvise umuntu bakora naje ndakwiyamirije wa Red Tabara we je navyo ndimo mugabo ndazi yuko uko bizogenda kose Uburundi buronse amahoro nawe uzogira ati murakoze cyane amaraso we ivyo wabibonye warabonye amahoro azana amaraso ava mu maraso gute gasha ayo mahoro ava mu maraso wayabonye nindavuze ko amaraso ava mu mahoro ava mu maraso okay reka iyo sije ndayiguhebeye mugabo ndakumvisha yuko muri Red Tabara mwigira yuko biraseruka
kandi buzokogwa Ega kumuvuga n'abarundi utavuze babushakira ubumwe. Umwera uzova hejuru ukwire hose, mu n'abadede gihe uwo barabanje mwera kuja udashobora kuyamena. kuva hejuru ukwire hose, tuzowurondera tuwushire mu Barundi, ubwo bumwe buve hejuru Urakoze ukwire hose. urunganwe, gusa Melkiyade n'abadede nabo nyene baragiye kuyamena ayo maraso. Rero jewe navuze ku giti ciwanje, jewe sinzi ko vyonkundira gufata inkongo ndase, ariko Eka noneho abadesize kuja kugwana n'ukuri bikunda ko bakubita mu gutwi bakavayo. eka noneho uyo mugabo sinzi yavuye uwo mugabo sinzi yavuye. Pamela yavuze yuko atamugwi n'umwe ubaho mu Burundi. None Pamela avugira abarundi bose. Josi Ponce ko yakoze itohotse. None ushaka kuri kuranamubeshera tohoza nanjye binakubwiye Melkiyade. Gusa Melkiyade hariho ikintu abantu biyobagiza. Iyo leta iriko iroprima abanyagihugu bayo, abanyagihugu agashavu kabandanya kaduga, kandi uko agashavu kaduga hari igihe bakokuriye nyuma usanga bafashe ivyo bigwanisho. Kandi ikibabaje, ivyo bigwanisho iyo babifashe, kuri kote yabo babifashe barapfa, kuri kote ya leta barapfa, no kuri kote y'abanyagihugu batazi n'ivyo ari vyo bagapfa. Bikunda yuko intwaro ibona yananiwe yikuraho yonyene ikagenda hatarenze kumeneka amaraso, vyoba ari vyiza. Mu kugenda naho no gutunganya swata amatora, ariko sinibaza ko sendezi izohava yemera amatora gutsindwa. Urumva rero kuri yanyuma abantu bashaka gutora ivyo bigwanisho kugira ngo ivyo bigwanisho ntibitogwe, kandi bigatogwa urusasu ruvuze ntumenye uwo ruhitana. Abarundi barakunda kuririmbana. None izo ndirimbo aho zabereye z'abarunganwe ntibararuha ngo babone yuko bitagikunda muri iki gihe. Abadede ko vyabakundiye nuko bo bari bavutse badafite amaraso nk'ay'abandi. Zarabakundiye je ntavyo nzi. Nta shamba bagiyemwo, nta bantu bishe, nta bantu arabigiyemwo. Hanyuma donko izo negosiye barahagaritse kugwana. Kurya rero bagiye bagafata ibigwanisho n'abandi bashaka kubifata, kuko bose bo bari bafise bo batava amaraso nk'ay'abandi bava. Ivyo bintu vyo kuvuga ngo ntibigikunda, izo mvugo nyene abantu bose ntibaca mu nzira zimwe. Wewe uriko ararondera iterambere ntushobora kubanza kuraba iyo je naciye ngo uco haca nawe. Ntibishoboka. Vugamwe ko abantu mukuze muri matinde ntushobora kwiyumvira ngo gushira regime uzokwa muja gufata ibigwanisho nkambo ushishikira. Ivyo ni ibintu vya kera. Kuki wewe wihuma amaso ukumva yuko bitoshoboka? Kubera ikiwe yihuma amaso umuntu ajya gufata ibigwanisho. Mbe kubera iki umuntu afata ibigwanisho kubera iki? Kubera iki umuntu afata ibigwanisho? Iyo ni umviriza runganwe na Wilson. Menya yuko ayo n'amamodere gushikira ku butegetsi ya kera. Ifopa ko muguma muri mu myaka yahera vraiment. Ni mw'iplace mu gihe turimo. Ivyo ntibikunda. Abatimu bariko baratumwanya. Muriko muratumwanya franchement. Ni muza ahubwo ivyiyumviro vyonyene ubu nivyo bituma umuntu ashikira ku butegetsi.
ntazo bintu byo kuva ibigwani ivyiyumviro tubishikirize he isi murakoze irakomeye cyane rero nubona ivyo ko vyiyumviro turabishikiriza tubishikirize aha nyene aha no nyene twe kuri erega Twitter abarundi turabarundi twese turavyumva turumva ikirundi uri ku none butegetsi arumva ivyo none abanyagihugu ivyiyumviro bagomba tubishikiriza aha perezida ivyiyumviro ariko arabumva tubishikiriza aha nimuvuge nguyo muri ivyiyumviro Arusha tubishikiriza aha ico nashaka kubaza ni kimwe amatora free and fair twoyaronka gute ko yagenze nabi yabayemwo ubusuma twobigenza gute ubanza uhagaritse ivyo gutora igwanisho uca usaba amatora niho honyine bashobora kuyaguha uriko amatora waragaca igwanisho ugaca usaba amatora usa n'umuntu ariko aravuga ijambo agaca avuga igishushanyo cavyo urumva n'abarya bagize urunani bafise ibigwanisho barya bose bibwe amatora bari batoye ibigwanisho ko ntabizi neza mera nk'unsigurira uvuga abandi uriko uravuga abandi ko batubwiye irede tabara ko ariyo urimo ivyo bindi uvuga ni okay ndiko ndakubwira aho niho ndi mugabo ndiko ndakubwira abandi bibwe amatora banse ko basya ku rubuga urunani rwarimwo Prodebu rwarimwo n'indi migambwe ariko uravye reka ndakubaze franchement umuntu uri matire muri politike uravye igikorane Prodebu yakoresha rya runani ukaraba abantu bari bari otuhu yabo warabona ko bashobora gutsinda amatora akamenya neza cyane ivyo n'ibiharuro vy'iwawe we petetre rimwe guteranya rimwe urashobora gutora umuriyoni ivyo n'ibiharuro vy'iwawe none ko aho bitwaye mu mabiro de vote banse kubumviriza amabiro de vote hari umuntu yakubwiye ivo kubanza gukura wagiye utishuye ca Dr Sahaba hari ntaco reka tube mature muri politike kazoza kabitwereka urungano ivo kuba mature muri politike urashobora kwibaza yuko urunani rwa Prodebu wari gutsinda amatora mu ahehe abantu batangira n'abantu amajana abiri ari mu gikorane cabo muri mitingi wovuga ngo utsinda amatora yahe bagabo kameme gukoresha iyo maturi tukabona ibintu mukavyenterpreta suri base kirazira kuba objectif umwanya wose none Gamerikiyade ndakubaza mu Burundi bwonyene niho ubonye habaye muvuma harumeze ivuga ati kwinzira y'amahoro yasereka dufata ibigwanisho ubu ntibigikunda ivyo ni vya kera kagira inkuru ntibigikunda kubera iki ntibigikunda fasho kubera ko CNDD-FDD yafashe igihugu abahungu barungano ntibigwe bata n'umwanya wabo ahubwo gutangura kwiteza imbere bagarondera nakubajije kubera iki bitagikunda umwanya wararenganye wavyo ibintu byose bifise umwanya bikorwamo inkozi zarazivye baragerageza bazi je ndababwije uko ntibigikunda kagira inkuru inkozi zirasa amasasu zarazivye nizoba zikirasa oya ibintu byarahindutse mu isi cane la technology yarahindutse lo système de communication yarahindutse abantu baragenda bagakora ibintu awikro gushika n'umwaka ugahera atanumwe azi vyakoze ntibikunda nta n'umwaka urahera muri Syria Bashar al-Assad bamwirukanya akiruka nta misi irahera ubonye M23 ibice yafashe biriko bavuga ngo ntibigikunda ewe hariho vugana ziba ndazivye
anyway hari ikibazo ngo utasubije ciyo Dr Sahaba ari uragisubiza menga arirutse nguwo ngira baramuhamagariye ngo ntibigikunda ngo kubera ko inkoho zazivye zitakirasa aho zarasa amasoro ubu zirasa ubushaza nimubure gukosora nyamara vyararengeranye sinzi ko muzava mubikosora abanyagihugu bazotora ibigwanisho kibarenge bon sinzi ko hari uwundi afise ico ashaka gushikiriza hama dusezerane amasaha ageze kure cane space imaze amasaha 5 urakoze Wilson hagera uri umuntu mubi nagize iki kandi manager uri barashukana hoya kabisa uno musi jewe Melkiade burya sha usanga yari abamuhaye ikawa yo muri Korea ko yari afise energy kabisa kandi nashimye ariko ikawa yo muri Korea nyene hoya kabisa yari afise akantu k'aka energy kandi ni sawa ikintu cyo mbonye notuma mparira na ba Felicita ko ntoharira na Melkiade aya aho nawe urayexagera urazi ko ba Felicite bariya singiye no kubita ba Felicite wowe wita ba Zebiya ariko non Melkiade quand même a fait ses positions kandi tant bien que mal il a défendu sa position on peut être d'accord ou ne pas être d'accord aho Melkiade n'ukuri ndamugira inama hari ibintu avuga bikomeretsa abantu n'ukuri uri umufana wa CNDD-FDD that's okay uratahura ura politike ya CNDD-FDD kuri wowe it's fine it's nice ariko wibuke ko hari abantu bangaye kuberayo rero iyo uza uravuga uza urashiramwo akantu ko kumva yuko ugirire empathy abantu uzi yuko uno musi bitwa inyankaburundi kandi uburundi batabwanka intwari urakoze rero ngege komantere gatoya Melkiade ati reka atakarura ko muri Canada wagerageje kumwishyura uti hariya inyuma dushirireho ibintu bituma abantu bisigura bituma abantu bashyikiza icyo bifuza bashyiraho amategeko bagendera amategeko bashireho inyeri ibyo leta itegereza gushiraho kugira abantu bakore nibyo Canada ifise hama kuba Canada yarahomvye hahomvye igihugu cose ntihahomvye umuntu twuga twecikiwe ariko mu Burundi erega hagera bigize nkana none bari kwereka agomba gute ibagiye imyaka 3 ya covid yaciye ya kama kandi baranabasezereye rero nibaza ko ivyo uyu hagera ariko aravuga ivyo bamuhemba yicaye muhiri we atariko arakora muri covid mugabo ariko araza oya garuka gato ko aya maswese arabarujise sinigeze ntahagarika gukora kandi j'ai combattu muri covid wabandanije ukora j'ai continué à travailler normalement kandi okay hagera ndakubaza ikibazo tuvugisha ukuri yego muri Canada 50% vy'abanyagihugu ntibahembwa amafaranga badakora 50% non c'est un peu trop
ariko hariya hari abantu bahembwa amafaranga yego effectivement batariko barakora izo ni des subventions ayo mafaranga yari kavaye ngira ngo nimba ushaka ko twanaliza les 10 ans de Justin Trudeau ntitwozivuga ku myaka 3 gusa ya covid no nje shatse kukwereka yuko nubwo wari kuramuryohereza kugira ngo yumve yuko abanyakanada ibyo muri Canada gushaka kubigereranya gato nk'iby'i Burundi ntaho bihuriye effectivement uno munsi comparaison n'est pas raison sibyo habaye ikibazo nk'ikiri mu Burundi ndi certain ko ibyo umunyagihugu iyo souffrance yoja kuyumva inyuma y'imyaka Canada ifise reserve ishobora guha umunyagihugu w'imyaka mu Burundi turabifise kambandanye nibaza ko nyene kare kugira hamba ngo ntagibutura opposition of course ntagibutura opposition mugabo opposition iravuga bakayumva n'abandi bakavuga bakabumva nuko opposition nta bantu bigira bahuza ivyo ni ibintu byoroshe hama kandi ngo abasoro nta bantu bazogwana bari kuramusigurira kandi kumubaza uti nko mwarazitwaye je ari haifa ko abana nibaza yuko kujya bamubwiye wumvise ukaza ni cassette zimwe bose ni cassette ya wa mugabo wo mu atwara parlement no atwara sinzi ni cassette y'abadede b'abachef ni cassette zimwe umengo baba baragiye muri formation ndi batwigeye no bivuze hama je nibaza yuko aho basende cyo no bisabira niki kuba bakungu niki abantu b'abagabo kandi iyo ni intunze y'abarundi twese turafise uku bamwe barikunda bagira kwikunda iyo umaze kuronka ukabona uti okay jewe ndashobora kuja kwitonesha kwa naka akaguha yamara kuguha ugaca uvuza ingoma buri munsi uko arengana utera ibitongati ugira iki twande tumenye ko twega abarundi dufise uburenganzira nta muntu n'umwe dusaba kugira ngo turonke ibitaro turonke amatara turonke intuze leta iradusigura ati ibitaro ntitubifise kubera izi ngorane n'izi ikaduha raporo ntidusaba ariko tubisaka ati aho gusabiriza umuntu azaga akabira avugira inda yiwe gusa akibagira abantu miliyoni n'amamiliyoni iyo ngeso abarundi dufise nibo batwishe kandi kuva kera abantu hanye basabiririza aho kubona n'abagerageje bagaca babagwanya ngo ntaco bazovamwo ngo ntaco bazogira ngo ntaco bo bamaze kuda biravye mu ncamake nk'abajya bamaze iyo baravye nk'abantu nk'ukumva nk'umwana yapfuye kubera ngo yabuze amatara ngubwaye ngo urumva ajyari nabonye abantu barasirikira ngo mwabonye ngo ibituzu mu bice batuzanira none nta systeme bari kwiyumvira bati ama points logistique ntashobora kubura amatara reka twanze tuyaha amatara hama dukupe kandi ibyo byari kuba mema uvo nga byabaye byamaze kuba baronse amakomunike byamaze kuba abanyabigo bakabateguza aho ibyo bafite kwatuza hafi ko bari babizi bafite programme abazi ibikorwa babazi n'ibikorwa bikurikirana si ibintu byadutse bari bazi tugeze kuri iyi projet tugeze kuri stade zogira ko je ni ibintu biba byateguye avant projet ariko eza wumva gusakaza bakabira ukamengo bibaza hama rero bamenye gusa ndisubira abarundi ni babe mu ivyo bintu bamenye yuko bafite uburenganzira bamenye yuko ibyo basaba si deni ni byabo cyane hagaze ku bintu by'igihugu ku bintu byo kuvuga ati nkeneye umutekano nkeneye ubutungane nkeneye intuzi ibyo byo guma babakorompa ngo ntangwano zizoba ngo bari hariya ngo n'abatutsi ngo hariya n'abahutu ngo bandi n'abaki nibaza yuko ibyo uvyumva mubonye yikundira inda yiwe mubonye nafise yanzi bavuga ati ejo jewe nari nigorewe ubu reka nirire ujya biramuraba nawe nabonye yarariye nawe hirya yejo
ibyo nanjye mbona nje ngezweho ibintu nk'ivyo tubivemwo abarundi abasaba bivemwo batangure kwiyumvira yuko ibyo basaba byose ni uburenganzira bwabo hama amategeko akurikizwe abantu bagiye natwe abarundi tuzoja hamwe kandi si ngombwa tunaje hamwe si ngombwa twumvikane twese ariko cyane cyane duhuzwe nuko dufite uburenganzira sori murakoze ari ibintu bari kubiragira murakoze n'ibyo nashaka gushikiriza urumva nibyo nari mvuze nti hari tumenye yuko dufite ubwo burenganzira murakoze abarundi bamenye ku kantu bakatangure kukiga regidezo ntitwishima ngo yaduhaye amatara tukubera iki duha amatara tukishima ni itegeko ryayo nta bintu by'ibitangaza murakoze urakoze cyane ntwari so reka ndabasezere nanje ikiganiro cyari kiryoshe ko mbwira ahagera Canada yofasha abanyagihugu bayo muri periyode za crise imyaka ingahe reserve yayo itarahera ibyo none uriko urazana iki hano Canada si Uburundi sha hano umugani wawe ndi kirapanze Canada irapanze gusa ijya mbunuzi ya Trudeau yadushize ahantu kandi ntituzomubabarira hakapfagiye naho yadusigiye undi mutindi nawe yaje kugifata kubera erega nawe we nibyo by'ibyo nyene kuri muri wowe uhora kuri extreme ibintu byose ujamo gute oya reka tubivuge neza je ndasima politique canadienne peut-être pas la politique burundaise ariko muri Canada ndayasima pe aho ndi sindahapfa Justin Trudeau n'était pas sinari umufana wiwe nawe nta umuriberale wigeze ufana si tu savais que j'étais la jeunesse libérale nkiri muto ibyo nabikora reka si umwanya wo kubivuga hano ariko n'en fais pas la politique canadienne je la maîtrise aho ibyo ntazi Burundi ndabizi muri Canada quand même n'ibyo mu Burundi numvise ubizi oya ariko na defanda Amerikani mwashatse guha amakofi kandi Amerikani ariko ababwira ibyiwe twamuhaye mwahakije kabisa ahantu ikintu cyonyine yagize nabi ni kuvuga biriya bintu bya avanson bijya byatumye Uburundi bushikaho turi no munsi abantu bose mwica mutemana abantu bagira amagenocide bakaja bavuga ngo avanson ngo couvre ça ngo akapfuye ngo kabazwa n'ivu non ça c'est je sais pas quelle umuntu logique arivye miliyaridi 55 ngo navance ngo couvre ngo avance non ça on peut pas défendre il y a des choses qui sont indéfendables ntibanamuhanye ntibanamukuyeho kugira ntasubire kwiba ayandi on avance imagine toi rero aho niho hari ingorane kenshi mu bijanye n'Uburundi c'est toujours nous avançons sans prendre le temps de quelque part de corriger ibyo byabaye n'ibyo twakoze kandi ibyo nabyo rimwe na rimwe c'est très important bon anyways ubumwe bw'abarundi buzoza umunsi umwe muta buzoza umunsi umwe kandi kugira ngo nibwo dukeneye ariko ubwo bumwe buzoza turiko turayaga tubwira ama space dukonfronta nos idées à ceux Bruxelles nabo badafise uko twiyumvira batumva ibintu uko tubyumvira bizoba burya kubera je ngira ngo la distance burya niyo ituma haba ama incompréhension niyo ituma haza ama animosité reka tubane dukundane tuzinanye reka twubake Uburundi bw'ejo dutume tuba prospere
Ah? ba Felicite ko tubana wabonye atari wawe. Oya, Bye. Félicité, raba. Il y a deux manières de traiter un chien qui a la rage. Urashobora kuyirasa cyangwa ukayiha imiti. Sinzi wewe solution wowe ushaka ko dukoresha muri ibyo bintu. Bihagerana. Oya, je ndi clair. Kubera mu bintu bimwe bimwe jewe je privilégie plutôt novuga no privilégia l'arbre imparable tukiyagira tugatera inkuru. Abantu bari hano bariko baratwumviriza uno munsi ngira ngo nabo nibyo baba bashaka kubera pole pole tuzoshika aho dushaka. Igihugu gifise amahoro, igihugu gifise justice. Franchement ubwa mbere twariko turayaga neza byagiye gupfa. Byagiye gupfa ndamuvugishije ibyo atashaka kuvuga. Kandi urabona kujya kunyerera kwiwe kwerekanye byinshi. Urumva rero hariya ntiyabikunze burya wari wamuvugishije. Urumva wari wamuvugishije. Ariko bon, permettez-moi yo kugenda ku yindi sije. Harama audio n'amavideo washize kuri mur yawe nabonye ateye sinovuga ko ateye ikigongwe ariko ateye ubwoba dizo. None si bibera ngaha gahagerugira exactement burya hari ahantu uvuga iyo space sino nayijamo. Hanyuma umuntu avuze abantu bagaca batangura kuvuga ngo uriko uribasira abantu. Oya bijya bintu bipfa. Aya n'amavirisi agomba kuva mu bantu kuko nimba turiko turavuga ubumwe, ubwo bumwe ntibuzohaba mu gihe hariho abantu bariko barigisha abandi yuko atari abantu ari inyamaswa kandi zigomba kwica. Ari abo kwica, hari umwe yavuze ngo abo kwica. Ngo igikoko gitunze ushaka uracica ngo umuhutu ngo niwo kwica ngo ni ikintu ngo c'est ta chose. Kandi mu gifaransa cya bien ngo kandi ngo ari professeur quelque part. Wowe kubera ko urumva uri sanse yo kumukuvura kubera ko musangiye ubwoko. No, ibyo ntibizoshoboka. Ku bandi birashoboka ariko pa kuri jewe. Uzoshaka unyita umufrodere d'identité, uzoshaka unyita icyo ushaka, ariko jewe sinshobora gukuvura umuntu ariko arahamagarira abandi premièrement kudezimaniza umuntu kubera ko first of all hano turahahurira twese turi sanse yo kumva ko twese turiko turagwanira kuja mu kugira Uburundi bwiza. Bamwe baramaze kuronka ubwenegihugu bw'ibihugu babamwo. Tuvugishije ukuri nta kintu jewe nta vyicaro vya politike nkeneye mu Burundi. Ndifuza gusa kuzoza ndatamvuga nti ngiye mu Burundi. Ndifuza ko umuntu dukorana ambajije tuvahe nkamubwira Uburundi azoca aja wow Burundi ni heza ndahazi, like tuzoje muri vacances ni yes tugende kabisa. Ivyo nivyo nifuza. Umwana wiwanje niyavuga ati papa iwanyu ni mu Burundi, ajeyo, nico nifuza. Ariko ugaca usanga umuntu nawe araje from nowhere agaca aza we agaza abishiramwo inzigo akaza kwigisha yuko abantu atari abarundi, abantu ari inyamaswa, abantu ari ibikoko, ari abantu no. Ugaca uza nawe ugaca ngo sesa ngo reka ngo ndabahere marke ngo kirazira kubahaririza ngo ce sont des profs nemba ari professeur wawe si professeur wanje. Tu as raison mon cher. En tout cas mes amis, reka ndabasezere ejo n'uwundi munsi
Un oya remerciant Wilson kuri iyi space waduhaye. yaco Uburundi bitanga buzotera imbere no agera tanfepa. hasigaye 24 minutes kugira ngo isaha iyo kuryama yawe igere, reka iyo 24 minutes mbanze ndayimaremo agashavu. Wilson, urazi ikintu ciza nuko nikorera nta ntoza nta horere mfise, ariko sino aya maspace twoyararako kabisa. Mais ikintu cyonyine abarundi bagomba kumenya nuko uburundi bw'ejo ni twebwe. Uburundi bw'ejo ni aya maspace. Hari umuntu nabwiye uno munsi muri space narindimo, urabye neza amaspace amamwe ni le Burundi ya miniature. Hari ama extreme yose, hari abapartiza bakanaka n'abandi, hari ama ide n'ama version d'histoire menshi, ariko ikirempota nuko dutangura deja yo kuyaga, tukumvirizana, tukamenyanya, ensi tubandanye. Turabye no mu bindi bihugu ntibyavutse gutyo, nabyo byaciye muri byinshi. Hari umujama nariko ndigisha ejo bundi ndamubwira ngo na Etats-Unis burya yagize amaguerre civile, kandi byose ibibazo byose ntibyigeze bikemurwa kubera iyo guerre civile. Bakemuye kimwe, hari n'izindi zaje par après. Donc ibi bintu bene ibintu tubona iwacu birafise umwanya wabyo. C'est vrai effectivement twebwe turiko turabibamo on peut essayer. urumva hagera Yego. ubwa mbere bano bigishwa ba Kosito baza, kuko baje bavuga umututsi, Yego. baza bidumbukiza mu bibazo biri muri Kongo, kubera ko muri Kongo ikibazo c'umututsi co kirazwi, kiriyo kabisa, kiragaragara. Boho ni ibintu vyigishwa, ni ibintu ubona yuko hariho ntuzeya ideology anti-tutsi canke anti-rwandophone iri muri Ego, kandi iri primaire irabira kw'isura. iri primaire, kandi umuntu wese ashobora kuvuga ati nukuri duhaguruke turwanye iki kintu, kuko si ikintu antuka n'ikintu tuzi gishobora kurimbura abantu benshi, kandi vyaraboneka aho abantu basigaye bafata umuntu bakamwotsa bakamurya, canke umuntu bakamufata rero baca baza nabo baza bakoresha iryo jambo umututsi, kubera ko urumva baje mu gihe ciza iryo jambo umututsi ririko rirakoreshwa muri Kongo cane. Hanyuma abakongomani benshi baca barabakira, baravuga wow, turasaba abavandimwe b'abarundi baje kudufasha kurwanira uburenganzira bwacu n'ibiki. Ariko Imana ishimwe, buriya hariho umwigisha yakunda kutubwira ati niwahura n'umuntu akakubabaza uramuha igihe n'umwanya mwiza. Igihe kirasobanura ibitorogwa n'imbuto nzima. Ufashe ibiharage ukabishira ahantu, ibiharage biri sanse gupfa, igihe kiratuma bipfa bigapfa, ibizima bigasigara. N'aba bantu igihe cagiye kiratwereka exactly abaribo, ivyiyumviro vyabo ko atari ivyiyumviro bije bishaka gushigikira umututsi, ahubwo bije guta umututsi mu kaga. Ntushobora kumbwira yuko uriko uragwanira umututsi ariko ugaca uza kwigisha ikintu gisa na ca kindi kiriko kiratuma wa mututsi ariko aricwa. Wowe uraje umbwiye ngo uje kuvugira umututsi wo muri Kongo. Muri Kongo bariko baramubwira yuko ari umunyamahanga, bariko baramubwira ko ari umunyarwanda.
bariko baramwirukana bamukura mu rugo rwiwe bamubwira ati aha si iwanyu nimusubire iyo mwaje muva, nawe ugaca uza ngo uje kuvuga ikintu ciza, ngo uriko uravugira umututsi ugaca uza uvuga ngo umuhutu ngo mu Burundi si iwabo nasubire iyo yaje ava, ngo Imana ngo umututsi niyafata igihugu ngo umuhutu azoca asaba viza kugira abe mu Burundi azobanza gusaba viza canke ngo asubire iyo yaje ava, ukarenza ko noneho ukongera ukaremeka ko yuko umututsi umuhutu ari umu esclave, ari umuja, ari ikintu ukamudezimaniza. Uyo mututsi muriko uravugira agaca ashira agati mu ryinyo ngo uriko uramuvugira. Ubwo buvugizi wowe uriko urakorera umuntu n'ubwahe? Jewe rero nkubwije ukuri n'ubwo wowe uri umututsi mugenzi wanje ndakubwira nti ubwo bututsi bwawe ntaco bumariye, sinshobora kwemera ivyo vyiyumviro vyawe birapfuye, biraboze, ntavyo nshobora kwemera. Rero uciye uza kuvuga ngo wamvumbuye ngo Wilson ngo ni umuhutu wo mu Rutana, mbega ubu mu Rutana space zose nakora je sinavuga ko iwacu inkomoko yacu ari mu Rutana? Ikintu wavumbuye ni giki? Kosito narakubwiye ntusobe gusaba ijambo, jewe nta jambo nzosaba kuguha muri space zanje, abahora bakora ama space bakaguha ijambo uzogenda uvuge, bamwe bakwita kuri professeur de professeur uzogende baze baraguha ijambo please, reka gusaba micro kuko ntayo ndaguha, kandi ubimenye space jewe nzokora niyo uzombona ndi co-host nta jambo nzopfa asubiye kuguha, shinyiriza canke Honorable ureke, nta jambo Wilson, nzosubira kuguha. Kosito burya ngo yahuye na ntuza na Ariel Sharon, burya ngo barayaga bagafata ikabo, Bahuriye hehe ko ariko ababesha uri kwibwira ngo ngo bahuriye? basangiye tribu burya n'abana ba Yakobo na Nivyo araza arabibwira bariya ba Felicite bamwumviriza bakabeshwa. Of course jewe urwo rushinge nka zimwe Zebiya atera abanywanyi biwe bakamukurikira, jewe urwo rushinge vyaranse ko rumfata kandi ntiruzopfa rumfashe. So umwanya naguhaye mu ma space yose buriya naguha umwanya kugira ngo numve basi ko ushobora kuvuga ati rero buriya jewe ibintu mvuga mbeko turazi yuko Kositu kera gitangura kuza yitwa ngo president ngo donkomoko namba ari donko hajya yitwa president nkombo namba ari nkomoko yita ngo president nkomboko namba ari nkomboko namba ari sinzi ikijambo yiyita, mu nyuma arabihindura, aho hari kera kuri ntuze ataraza gukoresha ibi vy'amasocial media. Iyo ideology yawe Kosito uzozora kwanza sinzi n'impamvu bwejera iyo ideology yawe uzozura bariya ba Zebiya bawe bariya ba Felicite twarabavumbuye, n'uwakuzanye hano akakubwira ingo rero urumva hariho ahantu abantu bavugira ngo uzurigisha kandi uzoronka abanywanyi benshi. Uyo Felicite niwe yakuzanye, we know it, twarabimenye. Niyo mpamvu yaza abwira abantu ngo agira duhere marke ngo uri profe de profe ngo tukumvirize kugira ngo ubandanye uza guha ivyo bintu vyawe reka. So
sinzi n'impamvu kandi uyu mugabo azi ubwenge ubu aciye yasabye ijambo kugira ngo andeture n'ivyo nariko ndivuga. Oh, yeah. Ariko Wilson reka ndakunganira kuri icyo kintu. Naho ntemera ibyo Kosito avuga ku izina ry'Imana ntitwigera tuvuza, kandi wabonye ariya maudio washizeko ari criminel en fait ariya maudio. On ne peut pas parler comme ça. Ariko hari ikintu kimwe nasanze, ni kureka aba bantu bakavuga. Burya n'inkende iri kuririra igiti irerekana ibyiwe, urumva. Je ne suis pas pour iyo censure. Urabareka bakavuga kubera ainsi on va mieux les connaître. Ndakubaza ikibazo Hagera. Ego. Wowe urafise maybe muri wowe urafise esprit de discernement, urafise iyo critical thinking ushobora gukoresha. Wari ubizi yuko hari umujene ngaha aha nyene kuri Twitter aba hano muri Canada, yaje atarahura n'aba ba Kosito, afise ivyiyumviro wumva vy'umujene umujenzi kabisa, wumva n'ivyo bintu vy'amoko wumva ntavyo ntari bwigere numva ariko aravuga. We yivugira ibintu umenga ni ibintu vy'ikirasta, ukuntu avuga ibintu birya bintu vya mythologie greke, ibintu nk'ivyo. Yaje guhura n'uyu Kosito, aragenda aramukoropa ahari mythologie greke, akubita mythologie tutsime y'iyo Kosito. Nza numva umunsi umwe ari inamu yambwiye ngo erega bro, ngo ndakubwira ikintu kimwe, ngo birya bintu Kosito avuga ngo nivyo, ngo hariho n'ibitabo vyanditsemwo, ngo reka ndaguha amapassage ngo uze kubisoma fresh, ngo uraza kubibona ko ari vyo. Ngo abahutu ngo iyo ubahaye amata ngo baca bavumisa. Niho naciye mvuga ni Mukama. Ndamubaza ndakubaza, ubu rero ushatse kumbwira yuko umuhutu wese anyoye amata aca avomisa? Ngo bien sûr. Ndakubaza, wowe ahantu wabaye, nimba warize muri interna, warabaye muri interna, nta bantu b'abahutu mwiganye canke abantu bose mwigana waca umenya ko ari abatutsi bose abo mwasangira amata? Like hari umuntu n'umwe mwigeze mwigana wabonye ariko aravomisa kubera ahejeje kunywa amata? Ngo ya. None abo bose bayanywa waca umenya gute ubwoko bwabo? Ngo bro, ngo nukuri ngo nta bwoko bwabo nomenya, ngo ariko ukeneye ngo wewe ngo umuntu uzokwikeka ko ari umuhutu ngo uzoce umuha amata. Hari umuntu twaganiriye ambwira ati iyo abo bantu n'ibijuje, ati twebwe muri campus ati twarakunda gucokozanya ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi barabiganira, kumva bakakubwira ngo abahutu bakunda kunywa ikivuguto kuko cyo kirafata mu nda, ngo baba bakunda kubacokoza tumwe mukunda inda, ati ikivuguto kuko gifata mu nda cyane nicyo mukunda, abandi nabo abatutsi nabo bagakunda ifyufyu bayivanga n'icyayi. Urumva ivyo ni kiriya gihe ibintu vy'abahutu n'abatutsi babiganira like nk'amablage n'ibiki. Ariko jewe maze kumva iyo teori y'uwo mujene, niho naciye mbona yuko réellement iyi ideology ya Kosito ni ikintu co kugwanya, kuko hariho umwana mu mutwe w'ivyo bintu bitariyo ashobora kwiretrouva ivyo bintu
vyamwokamye vyamugize ko nimba uno musi amwigishije ico ejo azoca amubwira ati re buriya Abahutu ni ikibazo amatongo by the way ntabivuga uyu nyene Kosito ngo amatongo ngo bayahawe na Bagaza harya yavuze Bagaza ngo abatongo ngo bagiye muri Nations Unies ngo kuyasaba none gasha hagera batanguye kukumvisha yuko wewe nk'umuntu yagize Imana mbaka akagira base b'ingegera bakagurisha amatongo yabo uno musi bakaba bafise agatongo k'imetero 2 kuri 3 azoca aja hariya avyimvye umutwe ngo umuhutu yaramwivye itongo kandi ari se yamubereye gito canke sekuru wewe wumva iryo si urwanko ariko arigisha si urwanko bariko barigisha mu bantu ivyo bitandukaniye hehe na ntafatira agenda hariya akavuga ngo igihugu ngo cari ic'abahutu ngo abatutsi ngo baje bava ahandi ngo n'amatongo abatutsi bafise ngo nayo bivye nayo bihagiye bitandukaniye mu gihe rero izi virisi mudashobora kuzumva mu ivyo vy'ibitabo navyo Kosito wewe bwejere ndakubaza ko tuzi cari carazanye umukoroni cari ukuza kudiviza abarundi wari ukeneye ko yandika iki ko tuzi ko yabanje kuza agafata ubwoko bumwe akabutonesha akababwira ati mwebwe urumva mwebwe mumeze nk'abazungu mwebwe muri nk'abavyara b'abazungu of course kugira ngo atume abo bankwa n'abandi kuko bari babatonesheje babatwara mu mashuri kwiga yabo à la fin babonye babantu babananiye batanguye kuvuga ati mugende mutupfire mu gihugu baca bavuga ati rero reka dufate benshi abatwise rubanda nyamwinshi nabo tuce tubabwira ati mwebwe ibibazo byose mufise naba abatutsi babibateye none wowe uracuza ugakoresha ibitabo uyo muntu yanditse ukacuza kubibeshesha abantu ngo nukuri ugacuja kubwira abantu ngo urumva ngo ivyo bitabo ngo Reyindazi namba ari ngo Rinceni ngo yanditse ibi ngo yavuze ibi kandi ukaja hari ukabesha abantu bakakumviriza ivyo bitabo uriko uravuga vyanditse mbeko Kosito ndakubaza wari ubizi ko hariho teori wewe kwitwa kuri parasite yes wari uzi ko hari umuzungu yanditse teori avuga yuko la race pure kw'isi ari race y'umuzungu gusa wowe umwirabure kafiri wewe uri parasite yo kurandura agakuraho kw'iyo teori utahora uja kuzizana ngo uzisomere nazo uze uriyumvisha muri wewe kuri parasite nuko uzi ko atari ivyo rero n'ivyo biteori bindi uza kugenda uzana wigisha abantu ushaka kumvisha abantu yuko urumva abakaravaniye vyagenze uku hama bariya bakecuru nabo bagaca bakumviriza bariya ba Felicite bagaca baza agasubira ngo rero ngo mwabantu mwe ngo urumva ngo nagira ndabahero marke ngo uyu Kosito ngo Prince Kosito mwe ntimumuzi ngo c'est un professeur ngo ari ngo professeur des profs niba kwigisha wowe ukanyugwa shiramo rya gifaransa ngo intellectuel chevronné uriya nawe
uriya nawe Maxime akaca aza ngo ni umu intellectuel chevronné. Maxime wenyene muri space ya Godfather yarivugiye ngo ndakotinga ibintu yivugiye ngo Godfather ngo jewe sigaye ndi umuzungu ngo Godfather ati ngo sigaye nkuri umuzungu uri umuzungu gute ngo jewe ngo niyumvira nk'abazungu. Godfather ati abazungu biyumvira gute ngo ngo abazungu ngo biyumvira ngo business ngo barabesha ngo ivyo vyose arabivuze agaca avuga ko ari none wewe nimba wavuze ko uri umuzungu wiyumvira nk'abazungu sitadire ko nawe ubesha, sitadire ko uriko urakurikira amafaranga uramanipira. Ibyo byose yarabyemeye. Yaravyemeye. nta mugaca ugaruka ugaca uza kunyumvisha ko kuje kungwanira ngo uje uriko uravugira ngo ubwoko bwanje ngo uriko harewe iyo turuniri ibaye mu munsi umwe Oya vuga reka uti yaciye umuzungu uriko yugura n'akabutike kitwa Kirazira. icyonyemeza ko atari business ugiyemo nk'uko uvyivugira n'igiki tuzobamenyera ku mbuto mwama. Umunsi umwe namubajije none wewe wugurura ikintu kirwanya jenoside deja no muri Canada bafise deja ase jenoside. Moshe hano muri aya mayira tuzomenya byinshi nicyo gituma na Turaje Kositu Gobird bose bagomba kuduga tukabumviriza polepole bakavuga amateori yabo bagadisiye rya poison. Abo bajene nabo bumva ibyo bavuga kandi bakabifata nuko nabo ils sont déjà perdus, c'est-à-dire umuntu afise un peu de jugeote gusa arumva akagira la part de choses. Kositu jewe ndamushimira ku kintu kimwe kubera aravuga ariko rimwe na rimwe araduha n'amareferanse. Ayo mareferanse nawe honorable Wiso ndakubwiye uzoza usoma. Urya umuzungu yarashize ibintu byinshi rya poison yarayishize mu bitabo tuze tubisoma tumenya aho twavuye n'icyabaye. Donc là-dessus je peux lui remercier kubera byose ntavuga mauvais, mais est-ce qu'il est raciste? Oui. Est-ce que ari ntuza ariko ntari muri solution disons mu byo biko biraba i Burundi ari plutôt n'umupiromane no bivuga kuba nta kindi ariko arazana hano kuri ibintu ariko ntituze tumukata ngo ntushobora kuvuga ngo wowe urashobora kuvuga. Jewe je le laisse parler qu'il parle. Avuga abagabo bamutwenge abagore bamutwenge tumumve kubera anyways n'abamukurikira nuko nabo bamukurikiye kandi c'est une minorité. Ndakubaza ikibazo Hagera. Mbwira. Itrere ari atangura kwigisha ideology yiwe yo kwanka abayahudi. Yego. Wibaza ko atari afise abantu bamukurikira kandi bakumva ko ibyo ariko aravuga biri normale bitazohava bivamwo ubwicanyi bwavuyemo jenoside. Okay. Ivyo vyo kuvuga ngo umuntu ngo uramuha ijambo ngo kubera ko ngo ari ntuzeya ngo ari ngo nta kibazo ngo abantu ngo baraza kumwumviriza ngo bajije ngo ivyabo. Bro, nimba ikintu wamaze kubona ko ari kibi, why will you even have time to entertain n'ikibi? Iryo jambo mbega utarimuhaye ntiyogiha
aragenda agiye nta kibazo ariko we ntube umuntu ufasirita mu gupropaja ibintu uzi ko ari ibintu bibi. Wilson ubu mpaye ijambo umuntu hajya hano akaza akadezimaniza abantu, jewe baza ko indirectly ntaba afashije uyu muntu gutanga message yiwe. yego ariko kutamuha ijambo cyangwa kutamusubiza niho noca mvuga ngo uri coward, ariko umuntu akaza akavuga ibyiwe nawe ukaca umukasa aho direct imbere y'abantu, aho njere biremewe kandi ni sportif. Kwihisha cyangwa kumureka ngo agende kubidisitiye ahandi nibyo je nanka. Aze hano abidisitiye tumukubitire hano tumubwire oya turakwiyamirije ibyo bintu uvuze nizo. Urumva ibintu byo kureka ngo bagende mu dusalo ngo bagende kugura amaspace ngo bagende kugenda mu tuba no baze hano aduge akubitigwe hano ko aba bantu bose bari hano no munsi ndazi benshi ntibemera ibyo avuga kandi bose barashobora gufata ijambo tukabyiyamiriza. Ibyo kose itavuga il y a une minorité qui y croit. Quand je le précise bien, je vais préciser, une minorité qui y croit. Donc, twebwe tutabyemera tugomba kubazana tukaberekana first of all, tukamenya uwo tuba turi kumwe nawe, tukajya tunamwiyamiriza tukamubwira si uko bigenda, si uko ayo majambo mukoresha si uko. Anyways, jewe reka tubivuge neza. Kositu deje yakubwiye ko ari umuyahudi. Kositu yagendera mu gihugu cya Avira. Kositu jewe ni Burundi sizira icyo akora hariya. Afite principe we agomba kuba ahita atubwira amateori yo muri ntuza ya Zionisme, atubwira ukuntu abapalestiniye babibye terre yabo n'ibindi bintu. Mais puisqu'il veut parler du Burundi, reka tumureka abivuge naho tumukorije ko Burundi bwacu turabuzi. Autrement, n'ayons pas peur de leur poison. Turafise antidote yabyo. Ni handi ndakubwira rero aya maparable tugira ça fait partie des choses que le Burundi a besoin. Twararonse umwanya wo kugenda mu tugwi tudisiya de certains poisons zatumye igihugu giturigwa. Uno munsi reka tuze tubishira imbere y'abantu tubazomere. Ba Felicite jewe warigeze ubona jeda ngenda kubatuka cyangwa ndababwira ngo mume ariko ndabazi turicara tukayaga tumenyane ndazi position yabo na Constitution ndazi position yiwe, hari n'abandi hano baza kuvugira leta nabo ndazi position yabo, bose tuzatubabwira fais attention aho uriko uragenda wagereye hari ibyo uvuze si byiza. Ariko je sizokwankira umuntu ngo ntafate ijambo. Iyo ni position yiwawe gusa, ni position yiwawe bro. Anyway, reka twakire Mugisha. Nadoge ariko Mugisha nawe Mugisha fata ijambo. Kambanze numve Umugisha wari Mugisha, ijambo ni iryawe. Mugisha
yamanutse nizere ko atari mu gishuri aho yigeze kuza akatumanika ku katsi akatubesha mu nyuma tugiye kuraba tugasanga nizere ko atariwe anyway sha hagera Wilson wewe rero nari ndakubwiye bayi rero namwe abantu bose bari kuri iyi space ndabaramukije mwese na hejo bayi sawa sawa yes. mwakoze abo bitavye mwese mugire umusi mwiza mwakoze